Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Umukozi wese wa leta akorera mw'ikomine Musitanteri abwirizwa kumenya igikorwa ahakorera. Uwo mukozi wa leta nyene akazosabwa gutanga icegeranyo c'ivyo arangura kwa Musitanteri. Ni icifuzo c'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta. Kubw'umushikiranganji Tade Ndikumana, umukoresha mukuru mw'ikomine ni Musitanteri. Iyo ngingo yobizanye akarusha kahe? Hoba hari ingaruka mbi ifise mu bikorwa vya misi yose? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko co kuri uyu wa gatandatu ingenekerezo rya 18 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021. Josine Kaze nije ngire ndakibashikirize kaze. Mu nama yagiranye na ba Musitanteri b'intara zitandukanye kw'igenekerezo rya gatandatu Kigarama uyu mwaka mu ntara ya Cibitoke, Tade Ndikumana umushikiranganji w'abakozi ba leta yamenyesheje ko kuva ico gihe babaye abakozi bakuru mu makomine barongoye. Intumbero dufise twebwe nuko umukozi wa leta atwarwa mw'ikomine ukumva yishaye mwebwe Musitanteri yuko muri abakoresha b'abakozi ba leta bo mushikiranganje bwose kugira ngo abakozi boroherezwe, hanyuma tumenye ko bari ku kivi kubera umwimbu batanze bace bahembwa. Yaba umusukonta yaba umusustati akorera mu komine, wewe urabufise ko kumenya ivyo ariko arakora, akaguha raporo nawe ukayitanga kwa guverineri. Ariko niho warawibaza ati mbega none umwarimu kumenga yifitiye ibotike yataye abana hariya, burya amasaha bambwiye gutonda ukabaza ujya ajejwe inyigisho mu ikomine ati mbega none abarimu baratonda amasaha bategezwa gutonda kuko ntahembwe atakoze. Mu kigabane cacu c'uno munsi twahisemwo kurabira hamwe akarusho canke ingaruka z'iyo ngingo mu gisata c'indero. Umuhinga mu vy'indero Liberani bashira kandi abona ko ivyashikirijwe n'umushikiranganji Tade Ndikumana bizotuma igisata c'indero cizizigwa n'ingingo za politike. Ivyo yavuze babishize mu ngiro ni ibintu bizotuma akajagari kari mu gisata c'indero kiyongera. Bwa mbere bwobwo murazi neza barongoye amakomine kuba ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ni ukuvuga yuko abarimu bose bazotegerezwa kwinjira ku nguvu mu mugambwe uri ku butegetsi kugira baronke amanota meza, kugira bakingire akazi kabo. Ivyo navyo bingaruka mbi yavyo ni uko igisata c'indero cari gifise ingorane nyinshi kigiye kwigisata ca politiki. Ni ukuvuga mu gifaransa politiser le système éducatif burundais. Turazi neza ko ariko vyari bimeze, ubuye bizogiye kunyuka. Ivyo rero bigatuma abarimu bajuragirika kuko hazoba hari ubushikiranganji butatu bujejwe igisata c'indero. Hariho ubushikiranganji bw'indero aribwo butanga amaprograme, aribo bigisha abarimu bimwe bita formation continue ou recyclage, aribwo busuzuma yuko abarimu bigisha neza bimwe vya inspection n'ibindi. Hariho rero ubushikiranganji bw'abakozi ba leta. Murazi neza ko abarimu basinya kontra n'ubwo bushikiranganji aribwo bubahemba. Hanyuma rero iyo ngingo nayo y'umushikiranganji azanye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, kuko murazi neza ko abatwara amakomine barongowe n'ubwo bushikiranganji. Ivyo vyose bizotuma ka kajagari navuga kiyongera. Akajagari nako kakazana yuko akanovera yifuza ko kaba keza ahubwo gasubira inyuma, kagatikutuka cane, umenga bararota, hanyuma ivyo barose bagaca bifata nk'uko ari vyo, bakabigomba kwishira mu ngiro batize neza ingaruka mbi canke batabarije abahinga. Kubw'uyo muhinga mu vy'indero, igisata c'indero mu Burundi gihanzwe n'ibindi bibazo atari ivy'intwaro. Ikibazo nyamukuru ni uko abarimu bwa mbere bwobwo benshi ntibize ubuhinga bwo kwigisha. Ikindi ni ingorane
z'uburyo murabona amasanamu aca hirya no hino abanyeshuri batagira intebe bakicara ku mabuye, ni ibitabo badafise bikwiye, ni agashahara kadakwiye bahari abarimu. Ingingo y'umushikiranganji w'abakozi ba leta irahagaritse umutima n'amasendika. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu, Melance Hakizimana, icegera c'urongoye urunani rw'amasendika mu Burundi Kosibu, ntatahura ingene Musitanteri azoza gusuzuma abakozi bose ba leta muri komine arongoye mu gihe benshi badatwarirwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ku bwa Melance Hakizimana, nimba igihugu cahisemwo inzira y'ibiganiro n'amasendika, ico kibazo gikwiye kuhigirwa kugira amakenga ahere. Kanatsinda ngo nta n'itegeko na rimwe riha uburenganzira Musitanteri gutwara abakozi ba leta muri komine arongoye. Ni na hano duciye dusozera ikigabane kw'isoko cuno munsi. Ndabashimire ko mwadukurikiye. Josine Kaze nije nakibashikirije, naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.